Bujumbura TV ndabaramukije cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro cacu I have a dream nkuko mukiza akaba ari ikiganiro gisanzwe kihari kenshi dukunze kwakira abantu basanzwe bafite story ko barakora muri societe basanzwe bariko barimpacta mu buryo budasanzwe uyu munsi kwa bafise umutumire akaba ari umwe asanzwe ari mu batanguje association yitwa GSB akaba ari ni jeunesse au service d'un Burundi meilleur akaba kandi ari we yanayitanguje twatuza kumva byinshi cyane kuri programme yabo nanje nobaho akaba yitwa Ruremesha Ugardi turaguhaye kazi murakoze cyane kumikaza association yanyu isanzwe nkuko nabivuze iriko ikorera cyane cyane mu bana dushaka kumva iske byatanguye gute murakoze cyane nkuko mwabivuze association yacu yitwa jeunesse au service d'un Burundi meilleur ni shirahamwe mu mugambi waryo ari kugira ngo rikorane n'abantu ndi gwaruka mu guhindura ivyumviro muko guhinduka kw'ivyumviro bikaza kuzana inyungu zo kugico ziterereye mu iterambere z'igihugu cabo rero dusanzwe dufise umugambi tuko turakorera ko mu shirahamwe ryacu ariryo benshi banazi gusumba kugira gusumbana n'izina rya association organisation yitwa Nanje Nobaho. Nanje Nobaho ni umugambi ufasha imiryango canke abandi benshi bari babeshejweho no gusaba canke gusegereza kw'abana babo ukuriyeho gusegereza kw'abana babo hasanzwe hariho n'urundi ikindi gice c'abana basanzwe batoragura udukara mu mayarara basanzwe batoragura utwuma mu miryango bagaheza bakaja kubigurisha ku biro ivyo akaba ivyo biza gufasha imiryango yabo kubaho nka Nanje Nobaho rero mu mugambi wa GSBM twifuje kwishura ikibazo nk'ico mu kuzana inyishu ku kibazo nk'ico kibuza akenshi iterambere ry'igihugu haba muri kubu haba no muri kazoza murakoze cyane nkuko nabivuze muri umwe mu bayitanguje association kuko mutatanguje mu bindi bintu mwimviye gukorera mu bana cyangwa mu miryango iyo ibintu byo gutanguza ikintu cyane cyane mu bintu bisaba ingoga bisaba umwete bisaba urukundo muri ivyo iyo hagiye mu bwenge birayoba navyisanzemwo kuvyisangamo kwa byaje gute nukwishura ikibazo wisanzemwo iyo hahenze kuja mu bwenge biragora aho nawe nsanzwe nkorera mu bundi buzi bwa misi yose nsanzwe nkora n'abana bakunda kuza gusaba ku kazi umuntu akabafasha kwa mbere ariko nticabuza ko gatatu bagaruka nticabuza no kuwa gatanu ko bashobora kugaruka kandi abavyeyi babo ntibaba bari kure niko kwiyumvira none aba bana kazoza kabona akahe kwejo ubusuma bugwira ubwicanye bukagwira nicaho ikintu umuntu yokora kugira ngo aho ubuzima bwiza aba bana bigaragara ko atakazoza bafise kejo niko kwiyumvira yuko nuko twokora n'imigwi y'abantu bameze nk'uko kugira ngo by'ukuri tugire interano irashe ifadika dushize mu buzima bwabo ibyo bigatuma ubuzima bwabo buhinduka kandi bigatuma n'igihugu kizotera imbere haba ku no muri kazoza kenshi iyo umuntu atanguje igikorwa abafise ubwoba canke abayibaza ejo hico gikorwa ngene bizogenda ingorane zahe mwakunda guhura nazo mu gitangura nukuri ingorane ntizibura nama nitangarira uko ukwezi guheze uko umwaka uheze umuntu aritangarira aho yahereye nahageze kandi sinitangarira mu buryo bwo kwishima canke kwihayageza canke gushima aho mba ngeze ariko bimpa ingoga zo kubona ko nibiri imbere binini biteye ubwoba umuntu azobishikako nivyo ugitangura hagiye utangwana umunezero ugira uti reka nkora ivyo mpambije ariko uko utera intambwe ukabona ko by'ukuri ugarukirije aho warugeze atanyishu nini wobuzanye ibyo ukavuga ati none umwana nimba ndamusubije ku ishuri dukoreye ku kintu dusanzwe dukorerako umwana nimba ndamusubije ku ishuri kare niwe yahora yirondeye ibyo afungura mbega ubuho avuye ku ishuri azofungura gute mbega gusubira ku ishuri ingeso yari afise yakuye mu ibarabara zo yarazihebye ugasanga by'ukuri kumusubiza ku ishuri ntibihagije ibyo bikagutera ingoga zo kugira ati reka subirizeho ngira irindi shaka
ndamwigisha indero nziza, ndamwigishe imibereho myiza yo mu kibano. Washikaho ugasubira kandi ugatera intambwe ukagira uti mbega gufungura aho bizovahe, ugaheza ugakorana n'abavyeyi babo bahora bamutuma, ukaraba ngene bashobora kwiyungunganya mu migwi yo kuzigana no kuguranana kugira ngo bikunde baronke duke bashobora kumushigikiriza mu gihe cyose abavuye ku ishuri. Ugarukirije bakagira uti mbega umwana aho yagiye ku ishuri akantu cyo gufungura hajya yiga bikunze, mbega ntiga kubw'igitsure cyacu, niki kitwemeza ko inyuma y'imyaka 3 azoca heba. Ugasubira kandi ugashiraho undi umugambi kugira ngo bikunde ureme muri we ugukunda ishure, ukuri kuvyiga bikunze, atari kugahato, atari kubw'igitsure, ukamwereka by'ukuri ko ari kugakamaro kiwe, atari kubw'inyungu zawe. Rero ivyo biraduhingoga zo kubandanya umuntu atera intambwe buhoro buhoro. Nibaza ko ibiba bigoye byo dusha intege biba bihari, ariko aho ushaka kubona bantu bafasha mu ntango, aho wifuza ko bashika, byo bikaguha ingoga gusumba zo gushiramo inguvu, zo gushiramo umwanya, zo gushiramo ubwenge, zo gukorana n'abandi kugira ngo bikunde bishoboke wa muntu wifuza kubona muri kazoza azamobe nabo bandi ko ndavuga umusanzu. Murakoze cyane. Mu mugambi nanje nobaho mwavuze ko musanzwe mukora cyane mu bana mukabakurikirana indero yabo, hama mukanagira cyo bafashije abavyeyi babo. Ni ibihe bindi bikorwa mukunze gukora muye mugambi apa canke ingene musanzwe mubakurikirana mujanye n'indero yabo? Murakoze cyane. Umugambi nanje nobaho wishimikiza imice 4 igize uwo mugambi, ari naho utumwe uwo mugambi ushobora kubaho ukitwa nanje nobaho. Uwa mbere no gusubiza abana ku ishuri, tubasubije ku ishuri, tubaha ivyankenerwa byose by'umwana akwiye kuronka kugira ngo aje ku ishuri. Twagarukirije aho kuko kurungika umwana ku ishuri ntibihagije, birakeneye ko umuntu amushigikira. Mumenye canke twibutsanye aba bana dufasha benshi bava ku buterere. Buterere ni zone imwe muri nyinshi mugabo irihurikiyemo cyane imigwi yabo bantu bwari babayeho ubuzima nk'ubwo gusegereza mu ibarabara. Nimba imyaka imaze kuba myinshi, kumbure hari abana bamaze kwisununura ino saha atari benshi bashoboye gushika ku bikomeye, kuko iyo baza kuba bamaze gushika ku bikomeye bosubiye iwabo bagahindura imibereho yaho bavukiye, yaho bakuriye. Cyo tuma twimvira tuti ntibihagije ko umwana aja ku ishuri gusa, tumushigikize ubumenyi. Turafise umugambi witwa Breakfast Club, aho buri wa gatandatu duhura nabo bana twarungitse ku ishuri mu kubigisha, mu kubaha ibitabo bagasoma, mu kubigisha mu bibereho y'abantu, mu kubaronderamwo indoto, ko n'umwana nk'abandi ashobora kugira indoto akayishikako. Birashoboka cyane kugira ngo bikunde uwo mwana aronke ubumenyi bwiza, aza kure afise indoto, akura koko ko ashobora kuba umuntu akomeye. Niyamara gushika ku rwego kumbure twizeye kandi bivaya n'inyigisho twabahaye, akazogara kugira iterambere cyangwa ishoboye guterera aho yakuriye, aho yavukiye. Musuzume gukora neza cyane. Igihugu ni kinini kandi abashaka gufashwa ni benshi, abashaka nyine kubaho nkuko musanzwe muvyita ni benshi. Umuntu afise umugambi wo kugenda mugatanguza igishira hamwe handi hantu canke mumva muzokuza bonyene mufise? Murakoze cyane. Nsubiye inyuma gato nuko mwakemwe mbaze ikindi kibazo, wari umuce wa mbere ntemeje kuvuga urekeye na n'inyigisho education. Igice ca kabiri nico assistance psychologique, nico kurabira hamwe kuko abo bana bivanye n'igihe kinini baba baraciye mu ibarabara, hari ingeso mbi canke ugutahura kutariko baba barakuye mu gihe mu kubigisha imibereho kugira ngo by'ukuri binjire mu miryango yabo canke mu kibano batuje batekanye. Igisata ca gatatu turabigisha ikintu cerekeranye n'irondoka ryiza, cerekeranye n'amagara, santé sexuelle reproductive, aho twishimikiza cyane ku bavyeyi babo kugira ngo boye gusubira kuza baravyara kenshi, kuko twasanze akenshi bavyara abo badashoboye kurera. Aho nyene turakorana n'abana b'abakobwa kugira ngo tubigishe kudahururumbira abahungu, kutarongorwa kare, n'ivy'isuku bijanye n'ivy'abigeme nyene. Tusanzwe dufise nabo dukorana n'abaganga babidufashamo, dufashanya kugira ngo ivyo bintu bikunde tubishikeko. Mu gisata ca kane nico dukorana n'abavyeyi babo mu byo kuzigana no kuguranana, bafise umugwi cooperative
bibafasha mu kurima bakaronka duke tubafasha gufungurira no kwishura ku bibazo abana baba bakunda kugira. Turacashaka gushika kure aho niho tugeza. Warumbajije rero ikibazo cyuko ngo twifuza kubishikana hanze. Uwo mugambi wa Breakfast Club niwo ahubwo twifuza gushikana cyane. Ni novuga ni approach ni ingene dukoresha uburyo dukoresha kugira ngo bikunde umwana agire ugukunda akaranga mutima ko gukunda ishuri bidahagaze ku gitsure, bidahagaze ngo yo ikibano kiramvuga nabi, yo umuryango n'intiga baramvuga nabi, ahubwo bikagaruka ku buzima bwe akavuga ati n'intiga nta bwenge nzomenya buzomfasha kubaho muri kazoza. Rero nibaza ko uwo mugambi rero dushaka gushira ku mugaragaro kugira ngo bikunde ukorere mu ntara zose. Twasanze hari abana bahiba ishuri hataragera, bahiba ishuri hakiri kare kumvo zuko batatahuye kenshi akamaro k'ishuri cyane kumvo z'ubukene. Nibaza ko ubukene hajya ntibyoroshe kubuheza bwose, mugabo umuntu iyo umaze kumuha akaranga mutima ukamara kumuha ugutahura akamaro kari mu ico kintu biroroshe ko ashobora guheba byose agakurikira ico kintu, akirengagiza yamahera muhamagara iruhande no bw'abakenye, akirengagiza yanzara akajya bike cyangwa turi ku mukanda, ariko azi neza ati nihanganire bike ariko nkundi bibike by'umunsi mugabo izoba byinshi byejo. Yego umugambi usanzwe wubatse neza cyane cyane kuko muriko mushira umutahe ahantu hakenewe kuko nibwo Burundi bwejo. Hama kandi n'ikindi kintu dukwiye no kubatera intege, ubuzima nye ntibwamabyera, ariko mu kwereka abana cyangwa mu kubasigura kukaranga mutima gukunda ishure aha onye mu muri siyo ku buzima bwejo bw'abo bana baba buzaba bwiza. Ego nagenda bamenyeshe ko buri wa gatandatu nkuko nababwiye dufata abo bana bose tukabegerezanira hamwe twahawe byo gusoma ibitabo tukabasubiramo ivyigwa bize mu ndwi hagati kugira ngo bikunde batahure bamenye hama bongere banamenye n'ibindi birushirije bakiga n'ivy'indimi. Bahejeje aho twama tubaha icayi kuko indwi yose ashobora guhera uwo mwana ataronse icayi. Nakajyo keza yuko umwana wamugumanya umwanya utari muto gweza umugabo ukamufungurira munda agasubira y'ikintu kuko aba yakoresheje umutwe cyane, ivyo bizana gusonza. Turabako kajyo rero habari n'akantu kugira ngo bikunde tubakwege kumbe habari umwana w'ikiga batoje mbwa kubera ko kakwaye gahari araheza kaza kuza kwiwe kwa kenshi araheza ahantu abundi muntu icakita akaba arico kitakiza imbere hasigara haza imbere kuronka ubumenyi. Ego kenshi mu Burundi canke ahandi hantu hose bakunze kwita amashure cyane kandi vyiza, ariko hari gihe umwana usanga afise ibindi bintu vyinshi muri we kandi bishobora kumubeshaho. Ho bariho nk'umwanya mufata kuraba ati uyu mwana ni iki kindi kintu afise muri we, genre hakaba basi nk'amankadrement ku bijanye n'ibintu canke ikindi kintu cyose kugira kuko umwana agira amatana atandukanye. Mwebwe ku bijanye n'ivyo hari ico musanze mubikorako? Murakoze cyane mubaza ikibazo cyiza. Niba mwankurikira negeze kuvuga nti abana tubigisha kwiga kugira ngo bagire ubumenyi buzobatuma bibeshaho mu buzima bwose. Ico kuvuga ko bazoja gusaba akazi ni kimwe muri byinshi bituma umuntu ashobora gutera imbere. Nico gituma twishimikiza ingabire. Nizera Imana ko ingabire umuntu wese munyemana ingabire imufasha kubaho no guteza imbere umuryango n'igihugu asanzwe abayemo. Rero hariho umwanya wo kwiyagura aho turondera kumenya ikinyegeje kuko ishure turihurira ko twese kandi ishuri ubumenyi dukuramo bidufasha kwishimikiza yangabe dusanzwe dufise kugira ngo bikunde tuje hose atambibe. Rero mu cyo gihe turafasha abana tukamenya by'ukuri ibinyegejwe biri muri bo kugira ngo tubiserure. Ari naco gituma tumenyesha abantu bose ufise indoti yawe, afise indoti yo kuririmba. Nogenda menshi ko vuba cyane muzo kumva indirimbo yananje noba kubera ko hari abana twasanze muri twebwe bazi kuririmba. Bazoja muri studio vuba muzoheza muyumve ngira muzoyumva mumenye ko ivyo nabwiye ari ivyo. Hari wa mwana dufise atwenza umukomedie araje imbere duhejeje gufungura bahejeje kwiga twese tugatamarirwa akavuga inkuru ziwe akavuga ko abayeho mu buryo butwengeje kandi twese
tukaraba twiteze kumva igikurikira kumva ko ibyo byose n'ingabire twenya turamenya muri bo kumva ejo bikazobafasha kubaho. Yego. Ibyo nivyo musanzwe mufasha abana ku bavyeyi naho mwavuze ko basanzwe bagira umugambi wo kuguranana bagatanguza nk'udukorwa duto dushobora gutuma imiryango yabo ishobora kubaho naho mubakurikirana gute? Murakoze cyane kungene itegekanije ishirahamwe ryacu bisaba biraba hari abaraba bagakurikirana abo bamama buri wa gatandatu nabo nyene barahura mu gihe tuba turi kumwe n'abantu nabo barahura no munsi w'inama yabo bagaheza bakaza nayo bazanye burindwi bakashira hamwe bakaziganya bakagurana none nakumenyeshe ko ino saa tuko turavugana bari ko bararima bari ko barimbura bari imirengarenga bari amashu bagira ibyo bimbuye bikabafasha natwe turabafasha tukababa hafi ntibavyikorana turababa hafi iyo habaye akaga canke kariya badahurije ko tukabafasha kugahuriza ko yego ndetse tukanabafasha kugira ngo bikunde baba hafi y'abavyeyi y'abana babinezererewe batabarya umutima badasubira kubarungika nka mbere nibabara ngo basabe. Nigeze kuvuga ko abashaka canke abakeneye gufashwa n'abifuza gufashwa abari benshi cyane ariko mwavuze ko musanzwe mufise umugambi ukwiragiza henshi hashoboka gufasha benshi bagatahura umutima wo kwiga ukunda ishure kugira bashobore gutegura kazoza kabo. Nk'abana musanzwe mufise mufasha mu uyu mwanya n'abamama babo bangana gute? Dufise nk'uko mwari mubaje ikibazo dufise abana 60 tukagira n'abavyeyi 25 ariko uko ukwezi gutashe turafise ngeye twongerezamo buke uko uburyo budukundiye uko Imana bidufashijemo. Abana hari abo musanzwe mufasha ku giti cabo mu miryango ya mutinjira? Abo bana bose mvuze abavyeyi babo nabo 25. Ni benshi babavukana. Okay. Ni benshi babavukana nk'uko turafise nk'umuryango usho gusanga abana 8 ku muvyeyi umwe abana 5 ku muvyeyi umwe aba bana bose n'abavyeyi babo dusanzwe dukorana abavyeyi babo baba mama. Hari habashatse abifuza gufashwa baraza kabitura cyane bamugenda mu gasoma mukavuga ati reka twongereze bivaye n'uburyo muronse? Rimwe na rimwe birashika tukakira umuntu ari we yabidusabye canke ikibano cyatweretse koko bikenewe ariko uko dusanzwe dukora twebwe nituginde kurondera bivanye n'igihe twahisemo kongereza igitigiri tukaraba basumbirije abandi gukenera ifashanyo yacu gusumba. Yego. Murakoze cyane kandi tubatera n'intege cyane ku mugambi wanyu nanje nobaho ndetse na association yose en general bisanzwe ikora muriko mukora ikintu kidasanzwe cyane kandi tubatera intege nk'abasanzwe babafasha canke abifuza kubafasha canke nibaza ko n'uyo munsi wa samedi hari nk'abifuje kwifatanya namwe mu gusangira nabo bana biroroha? Murakoze cyane mubaje ikibazo ciza nivyo kuko buri wa gatandatu dusanzwe tubaha icaye abana hari uburyo ntibwama ari kirenga umusesekara harimo umutima w'urukundo harimo umutima wo kwitanga nk'uwifuza wese gufasha akagira icyo ashatse gufasha n'ukuri yo tubaza kaza kuri biro aho dukorera kabaza contact yacu nibaza ko kuri kiganiro muzoshira ko contact kumbura ushaka kumenya byinshi kubyerekeye na twebwe agashobora kutubaza twomwishura n'ukuri biraryoshe iyo ubonye wazinutse mu gatondo saa moya ukabona saa 4 abana bamaze kumenya izina ryawe bakaza kukuramutsa bakugwa mu nda bakunezererewe ukabona ngene wabigishije ukabona ngene wafashije ama devoir ukabona ngene waremye muri bo ibyizigiro vyejo nibaza ko nakajyo kumumwe wese yifuza gutanga umunezero gutanga gatwengo ku mwana kumbure ataraziga ko muri iyo ndwi yose yoheza twenze ari ikintu ciza cyane cyo duha n'impamvu yo kubaho kuri inose. Yego. Murakoze cyane kandi Imana bahezagire cyane kubw'ivyo bikorwa tunabifuriza kubona abana musanzwe muriko murafasha bakuze niyo miryango yose ifise handi hantu hakomeye iri kwigeza. Imana duhezagirana hamwe namwe natwe turabyizeye ko Imana zoshiza kudufasha mbona yana kajya kugushimira umugwi dusanzwe dukorana kumbure ubabonye jewe canke abaza kuraba abariko bararaba babonye jewe ariko sindi jewe mfise abantu benshi bari nyuma yanje
batuma ibi byose bikunda, batuma ibi byose nshobora kuvuga bikunda nkanonka icyo mvuze kubwo kwitanga kwabo mu mugwaneza mwishaka ryinshi mu kubikunda kwinshi no kuri mu yakajyo ko kubashimbira imbere yanyu na televiziyo ya Bujumbura TV. Namwe banyonyo wa Bujumbura TV ndabashimire cyane kun mwari kumwe natwe muri kino kiganiro nkuko mwavyumvise kwa twumvise byinshi cyane. Namwe ndabatumirira kugira umutima w'urukundo, umutima wo gufasha, umutima wo kumva hari ico mwoterera muri societe canke mu gihugu kugira benshi bashobore kubaho mubabereye umugisha. Mukaba mwari kumwe na jewe Yvonne Kamariza kuri micro hamwe na Scott kuri camera. Mwandaye mukurikirana ibiganiro byacu, tubasaba kusiga ama commentaire muna partager kugira tubandanye dukora canke tubandanye tuhari ku bwanyu. Merci.